bijya ibintu byo kugenda gufata postere ku hoteli y'umuntu navuga ati no kubikujeho ntokora akamuhira nanje ndahingure kurya nyine nanje ahubwo abantu batuma baza baraza muhira avuga ati twoyifotoreza niho uba wakoze umuti. Imagine nk'umuntu aba mu giteranye yimutse akarenga ikobero akarenga Muyinga akumva yuko atoha akarenga Igitega akumva yuko atoha akarenga ngo mariri ni Bujumbura goba byukuri jewe nuno munsi ndumva Bujumbura ko je naragera kuhaba mugabo ndabona abantu Bujumbura ushaka kubona yuko bavivose kabisa ukabona ko babayeho nabi kubera iki ukwipfuza kuko abantu baripfuza gutagata imbere yo gutigita seruki na pandota persona anatandarota utinye guhomba n'inyungu nta muzohurira urafata ingingo ukinjira hanyuma inyungu mu bisanzwe iri ahantu hatari abantu benshi. Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure Agaseke ndabaramukije nongeye kuba ikaze mu kiganiro cuno munsi bategabiri ungura ubwenge gushikirizwa na Bera irakoze. Umunsi twagiye ibako ryo gushika mu ntara yagutse ya Buhumuza neza na neza Muyinga muri EMSI Electro Multi-Services Innovation aho turi kumwe na Gilbert NTAKARUTIMANA yashinze iyo company Electro Multi-Services Innovation imprimerie ifise ama service atandukanye bese ama service tutakunze kubona ngaho mu Burundi benshi bayasanga mu bihugu byo hanze. Turi kumwe kandi ku rundi ruhande n'umu designer umuhinga muri EMSI n'uru ndagiwe nawe turabaha ikaze mu kiganiro bategabira ungura ubwenge. Murakoze cyane. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe Gilbert NTAKARUTIMANA aramutse abariko baradukurikirana ndetse yidondore bamumenye ndetse n'abatamuzi. Mwaramutse neza mwese abadukurikirana jewe kazina kanje nitwa NTAKARUTIMANA Gilbert sanzwe ndongo iki kigo EMSI Burundi. Ego nanuru ashaka kutwibwira aramutse n'abariko baradukurikirana. Mwaramutse neza naje kwizina nitwa ndagiwe nayo nuru abahora ngaha muri EMSI mu gisata cy'ubuhinga. Nkuko rero mwabyumvise turi Muyinga muri EMSI reka dusabe Gilbert NTAKARUTIMANA atubwire mbega EMSI yayishinze ryari icyumviro caje gute mbega ubwana bwiwe bwo bwari bumeze gute twavuga ko ari byo hangiro yamye abona kuva kera akiri muto ko azoshika ku ntambwe ageze ku uyu munsi ikazi ni kwawe. Murakoze cyane. Umusanzu EMSI ni indoto yo mu bwana ko je kuva kera mu bwana sinami ndi umuntu afinata nani mfise impano yo gucapa hanyuma nkagerageza kubaho nimenya kubera ntigira nizera umuntu wari wese ashaka kuzofinansa kubera umuryango navukamo wari ubayabaye ku buryo nagira ishavu ndiko ndabona abantu batuzengurutse bakize nkavuga ati tunandamye so mu tuntu twishi kuva n'umwana inza ndasoma cyane ndumwete naguma numva yuko kubera tugiye gusenga baracishijemo akajambo mwishengero baravuga yuko ngo umukene na nyina mwana cyane ndafata ingingo yuko jewe byukuri ibintu yuko mama zorinda kunya kubera ubukene atari byiza ko umuryango ukenye urarama mu boss kuko kuvuka mu muryango ukenye si cyaha kuko ni nka kubyishora gusanga wavyuvutse papa wawe kasana umurozi ubundi ugaca usanga umwana yapfutse ku mwana we ugasanga umupasitoro cyangwa kumugwiza atunga ivyo nta muntu abihitamo uvyisanga mugabo ikibintu kuca ubikuriramo ivyo bintu nawe udashoboye kuzana innovation. Jewe rero mu ntango nahereye hasi nabaye umuntu atagenda gayubuzi kuva mu bwana bwanje naradandaje amavoka jewe nkayidandariza aho ivyo byose nabikora mfise amashure bimwe nabikora narahejije humanité ivyo byo kudandaza amavoka kudandaza amabenyi n'ibintu byinshi ntahe umusanzwe y'umuntu akenye iba nini cyane nta widondora gusa abantu benshi barakunda kubona umuntu avyibushe
ntibibaze ko yigeze konda ugasanga nk'uwo muntu murahuye akize ntiwibaze yuko ivyo bintu vy'ubukene yabiciyemo rero ikintu kiba kigoye mu buzima nuko abantu benshi iyo babonye umuntu akize iyo bakenye baca bishiramo yuko wewe yapfukiye mu bukire je ndokubwira yuko imatera nayiryamye ndayiguriye mfise imyaka 27 nahejeje imanite naho nyene nk'inyikirimba rero ubukene burababaza narabubayemo ndabubamwo ndi mu bantu bajyanye kugira ngo bakacipfuka ndi mu bantu bazi na systeme gukura imbaragasa mu gutwi yakugiyemo ibintu benshi usanga batazi rero by'ukuri naragiye ndabandanya mbere wanashaka ngeze mu w'icumi nararahinda arengwa yuko ntageretse kugira iki kwiga ibintu bijanye no mu mpano yanje arivyo ndaciye niga école d'art maze kwiga école d'art kubera vyatwara inguvu navuga ati none by'ukuri nzoshira impano yanje mu ngiro gute kuko ca ntangwa kuza ndakora ibyo nshoboye ibintu vy'amatapi bijya byo dutapi twaritswe ko mungu yupo nije ndatuzanye ndabikuye muri Tanzania ko yariyo nakunda gutemberera narashobora gukorera ibihumbi 5 ku itapi ndashobora kubifatikanya no kwigisha ko narigishije mpejeje amashuri 2008 narigishije ca gihe amakomine ariyo yaduhemba twahembwa 25,000 ego rero tugaca dufata urugendo rwo kuja kuyatora bikandusha cane kuko mvuka ahantu bitwa kwirabira narashobora kugenda ahantu bitwa butihinda hari igihe twashika ntibaduha amahera bakatubwira ngo abakuru imitumba ntibarayazana bikandusha keshi yanshikira ari 7,000 mugabo hari n'igihe nigera kugreva papa arambwira ati oya gato katanga kanini wewe shindiriya kuko icambere bajya abantu bigisha mu Kirundi aha twe tuzi yuko bigisha mu Gifaransa kandi bigisha abantu mu ngara rero bandanya iyo ijya ni publicité ku mukene kuko nta muntu yamenye ko wahijije amashuri kuko ikintu c'umukene keshi ntibacitaho abantu bitaho abantu bakize cyane rero ngerageza ukuntu ushobora kuzova n'uwo mugwi w'abakene kugira upfe mu mugwi w'abakene nawe utegeza kumenya amakuru utegeza kumenya abantu mugendana kuko iyo uri mu bakene kamufise ikundi ry'abakene keshi ari gihe usanga mwibaza ko mukize kubera mwese kujya bavuga ko uryamye atagwa ko umuntu aryamye naho yogwa cyaye rero iyo abantu bari hamwe bagize igikundi c'abakene bariremesha mu mafuti yabo mu bukene bwabo bakaremesha kujya kwa polisi usanga bagira morale bari muri kozeri rero usanga ari ivyo bintu byatumye babona yuko bari satisfait y'ivyo bari bakaregera imishahara yabo ku marasyo ya buri munsi mugabo barabaho mu buryo bubayabaye ariko ivyo kuba bakire aba boss ntibashobora kuvyimvira mu gihe adashoboye kuganira n'abantu bakuze mu mitwe abantu bakuze mu mutwe s'abandi gukira mu mutwe nuko kuntu dusumbasumbanya kwimvira kuko kwisi abantu ntutunganya kwimvira hari abantu bimvira ibibayabaye abimvira biciriritse n'abimvira cyane urashobora guhura n'umuntu ukavuga ati uyu muntu arasumba vraiment mugabe ikigaragaje igitangaje mu bantu benshi abantu ntibakunda kwemera faiblesse bafise umuntu wari wese nayo bari umunyamafuti nayo badashoboye aguma yumva naho mukomera amashi atayakwiye biramunezera niyo mpamvu ni mu buzima bwa misi yose jewe namye nanka gukomera amashi umuntu atayakwiye kuko iyo ukomeye amashi umuntu atayakwiye uri kuramusongera isi nimba ari karonona aca gwiza umwete wo kuhonona kubera ikaba yahawe amashi aca yibaza yuko ico ayo mashi aruko yakoze neza rero MC kugira ndayimvire yabaye processus ndende umugambi nawanditse 2013 nibuka washika wari umugambi wabaye miliyoni 900 hanyuma ndavuga ati mudandiza nzowushira mu ngiro nca ndawubika nca ndondera strategies y'ukuntu nzoronka amafaranga y'ukuntu ndabikora MC ntabwo yaje ntiburiramwe ibi vyuma byose nkuko mwabibonye yatanguye ari secretariat
ngenda ndagura utumashini nka kurya amasekretariya yose atangura ngenda ndaduga bukebuke ndazana imashini imwe nongereza haragera igihe rero ntera intambwe ndavuga ati reka rero ntangure gusaba amahera muri banki canegera microfinance yitwa Copec niyo yashoboye rero kuca imbustinga bwa mbere ntangura nsaba 50 million hanyuma rero nca ndatangura rero ndazana utumashini tubayabaye abikorera hariya haruguru EMSI ya mbere niho twatanguye rero ndabikoreraho buke ntangura kugira icizere ntangura kubona yuko umugambi wanje abantu bawukunze kubera nabona ngaha Muyinga yuko hari udusekretari ariko tubayabaye ndavuga ati none ko Muyinga hagutse ari ahantu hanini hagutse hari abantu benshi population ikoreyeko ni ntara iri hambavu y'igihugu kibanyi ca Tanzania igihugu cyakoronje n'abongereza ni ntara imwe place iri mu butunzi budasanzwe irimo abantu ni ntara yimbuka ni ntara byo kuri ifise ama opportunity menshi abantu benshi batabona hari n'ubambiye ati burya udakwisikira inyuma ngashobora gutera imbere n'abantu bose bafise amahera ngaha mu Burundi babanije gukubita ikirenge ngaha uwo ari we wese nuko yaje ngaha akakubita ikirenge hanyuma nubwo batahemvestisa by'ukuri Muyinga iri mu ntara zikomeye zituma abantu benshi bagera kure rero by'ukuri narawushize mu ngiro urabona yuko gushika ubu ari imprimerie novuga yiyubashe digital irimo ama service atandukanye ahambaye novuga yuko ari gisata kijanye n'ubuhinga kandi by'ukuri ndagerageje kubikora nk'umu entrepreneur apana nk'umudandaza yikarakora ibintu ashira imbere calculatrice araba inyungu aviza inyungu ariko umu entrepreneur aviza humanisme ashira abantu imbere iyo ushize abantu imbere rero uronka inyungu nyinshi zisumba izijya z'umudandaza nashira calculatrice imbere kuko iyo wamaze kubaka izina ukaryubakira ku bantu ukagira ubwo buntu bukaguha abantu fendofura ronka ibintu rero kuronka uburyo n'inyifato tugira ziratuma dushobora kuronka amahera canke tuzirukana kuko hari imico yirukana amafaranga n'imico yakira amafaranga ivyo rero byose utegeza kubimenya mu buzima yuko icambere jewe nabanje kubakira ku bantu kuko bimaze kugwiza abantu kabitwara ko n'idanda cy'amavuka barayagura kubera babonye imyitwarire turumvise ko mu migambi yiwe mu ndoto ziwe ko ari kurwanya ubukene guteza imbere igihugu guteza imbere imiryango agashinga EMSI ndetse agatanga n'ubuzi kugwaruka reka twakire nuru ndagiwe nayo umuhinga muri EMSI atubwire nawe mbega ubwo buhinga bwiwe yabwize mu ishure ni impano yavukanye byagenze gute novuga yuko kuva EMSI tangura umukozi wa EMSI ariko imbere yaho ndafise hari uburakanazi ndakora kuko udejemejeje ishure muri secondaire nize scientifique nagize na formation pédagogique qualifiante nkirangiza sinashotse nja gukora naciye ngenda muri universite aho nagize amahirwe nkaca niga muri Tanzania Zanzibar muri Zanzibar University aho nakurikiranye telecommunication engineering sinovuga ngo byo nkora ngaha ari navyize mu ishure musanzwe novuga ko baduha theory ni nka base pratique tuyisanga kuri terrain kuko nize 4 nize imyaka ine buri mwaka twaragira stage imyaka 3 nagiriye stage mu Burundi ubwa muri 2015 ntivyakunze ko tuza ncangirira stage muri Tanzania sinovuga ngo hariho difference nini ngo muri Tanzania no mu Burundi kuvyo nabonye mugabo kandi nibwo tugira stage nabundi ntovuga ngo niho nabikuye kuko banashaka mu mashini mu murahura ngaha abatandukanye niyo wakoreye ama stage imbere yaho yuko nkora muri EMSI nakoze
hariho uruganda bakora ibintu byo kunywa by'inzoga nakora amaetiketi naho nyene uretse ko hariho imashini zashaka gusa nizo natanguranye muri EMSI mugabo sinovuga ngo byari bisa gose gusa notion nari ndayifise cyangwa muri EMSI nta mashini menshi twatanguranye nkanje hoho natanguye nyene ari muri secretariat hari mashini abayabaye usanga mufite mashini zitatu canke zine uvuga ati nizo z'ubuhinga mugabo uko imashini yaza niko wacu usanga uri kuri gifyayo kandi ukabimenya icy'ingenzi no gukura mu bwoba kwikura mu bwoba kuko mbere nje ntarakora kuri ordinateur ndibuka umuntu yariko arabitwigisha yatubwiye ati kubera iki muyitinya uyikozeho ntikiturika n'imashini rero yariyo yose uyikozeho ntikiturika bifo ko wikura mu bwoba ukagerageza ntiwonone mugabo wubahuke urumva izo mashini uzubahutse ukebugenda urazimenyera ko nk'umuntu yaje kukwigisha nka formation baba baguhaye ntabikubwira vyose kuko kenshi abafise umwanya muto arakubwira ati aha ushatse kugira uku utora dukedu sasa rero nawe uri kurabikoresha hari ibindi bintu uzura découvrir bibaye ngombwa wagize nk'ubwoba kora nka contact hari ubuyifise ukamuhamagara ukamubaza ati bigenze nk'uko ncangira gute kubera hari gusanga ari ikintu aba yarasimbye yego twavuga rero ko muri EMSI kabaye akaryo keza ko kuko ukoresha ubuhinga bwawe yego ukaronka amashini yo gukoreshereza ko n'ubumenyi bukongerekana yego novuga yuko fatiye ku byo nari nakuye mu ishuri n'ibyo nasanze muri EMSI novuga yuko byuzuzanya yego turumva ko n'abakenyezi bashoboye umukenyezi w'umuhinga umudesigner mu rurimi rw'igifaransa cyangwa rw'icyongereza sinzi bivanye n'umwe wese uko bitahura tutandukire rero kuri Gilbert NTAKARUTIMANA washinze EMSI ni imprimerie ifise amaservice atandukanye twese dutegezwa kumenya kandi y'akamaro reka tumusabe ayatubwire ibikorerwa muri EMSI ndetse tugende dutahura twese muri make muri EMSI hari amaservice menshi arenga 25 ariko ndavuga amaservice manini ari ndibanda cyane muri imprimerie novuga digital ndayitwa digital ko la plupart y'imashini ziri ngaha zose ziri digitalisé donc zirareponda aux besoins actuels ni mashini ziri avance kuko nk'uwavyize nk'uwabisomye namye mvuga ati ntegeza kuzana imashini ziri inova ibintu bituma abantu baguma baca hanze kurunda ama service atandukanye ugasanga kaba kakarindiriye impaka uje hanze ugasanga hariho n'ama imprimerie amaze imyaka irenga 10 ugasanga ntashobora kwiyeforsa basi agabaniriza urugendo abene igihugu ugasanga ibintu byose n'amasutretance atari uko babuza amahera ariko ari uko bazana ibintu gusa babona biri mu nyungu nyinshi je navuze ati reka ndengera ivyo nzana imashini zitandukanye kandi zimeze neza hanyuma peut-être n'ababitanguye hazogira igihe bagira ishavu bavuga ati no iyo imprimerie je hirya ejo ntiyo ducako hanyuma bakore ku mahera bagize iki baturukanije mu bene gihugu babazana ivyo bipfuza kuko birababaje gusanga no musi kobero muri douane ukibona inishene y'abantu baje kudeduana ama etiquette birateye isoni ugasanga ni ibintu twategeza kwikorera kuko ubwenge abo bakenya bafise n'abaganda twese Imana yarabiduhaye ubwenge twese buzanana ku Mana nta muntu afise ahantu yabufroze rero by'ukuri nagiye bimbabaza bose ndavuga rene kuko cyo mvuga ati kanzaniye appareil izi machine ziba zimenyereka nzani izindi machine ziri avance malgré ikibazo c'aba maintenance bashobora kuzinstara mugana arafashe risk ubuzima udafashe risk ntibikunda jewe nkajya murabona ndafise machine ya mbere yitwa flag print novuga yuko muri Afrika iri hake kuko ni machine ishobora gusohora kuri karite y'itisi yari yo yose matière première yari yo yose y'amatisi
kandi ibintu bikagira garanti nkuko mwavyiboneye mwajya amarido dukora ziya mvuta mwabonye ijya bitambara byo kuma meza ijya mashini yanje irafise high quality ku buryo by'ukuri ikintu sohoye umuntu acishimira n'abantu benshi nakoreye ibintu nk'ama table cloth mu mahoteli atandukanye nkabakora ibitambara by'ukuri ugasanga ibitambara by'amateka avuga ati turatabone umuntu ashobora kwiyumvira kuzana icuma ni ankora akagishira ruguru mu bibazo nagira nkikoresha imashini zibayabaye narakoresha imashini zitandukanye bwa mbere twakoresha serigraphy manuel ndavuga ati turakwiye kuva mu ivyo bintu routine vya kera niko kucangura imashini yitwa porta idufasha gukatagura bijya bakoresha inzemba abandi bantu kubera plus ukoresha uravye igihe umuntu amara kwisi ukaca uguma mu bintu routine usaza utigeze utera imbere kubera ugumye mu nzembe kubera igikorwa imashini ikoze vy'ukuri igezweho ikintu ukora indwi n'ugwembe iragukora misibiri n'imishi mu masaha makeya iyo ndayidisponibiliza ndayizana yitwa porta ndavuga ati none bijya bintu byo kurinda steppinga gushira amahoirire hari bibazo kubera hano turafise service ya papeterie donc ya assemblage bitabo turakora ibintu bitandukanye byinshi ndavuga ati none twaguma mu ibintu routine byo kuma dukoresha ubuntu archaïque bw'ama stepla nini nani je naciye mvuga ati no ifu yuko nzana imashini iri avance nibaza ko nibujumbura sinzi peut-être yuko hari abantu bikubishagaje bakaca bayizana kubera bayibonye ku mbuga ko je simpisha ndabishira ku mbuga kugira abantu bose bagira inzigo bazizane dutunganiza bene igihugu narayizane yitwa group building machine kuvuga 6 secondes ibeje kwegeranya igitabo kandi mu buryo bukomeye ijya narayizanye nja ndagenda ngiye shine ndabona imashini iri avance ishiraka ibintu bitapfa kuko naguma mangana n'abantu nza ndashiraka ibintu baza baraza ngo vyarahomotse kubera benshi abantu dukora mu madomene ya imprimerie turakunda gukoresha udafise imashini yitwa DTF uca wikora ku mashini yitwa large format niyo uca ukoresha material yitwa printable material niyo baca bakoresha nibijya bigaragara nk'ifoto mugabo contour ukabona yuko ari ibintu by'ibimadikana byo rero nabirenganye ndacingura imashini yitwa DTF niyo rero ishobora kugushirako amafoto amarogo terike n'utudome duto ikashobora kudushiramo ndarabonye yuko ikenewe ndayizana n'izindi mashini nyinshi ngiraziye za lithography n'izindi mwazibonye za offset mwazibonye n'izindi gushika ubu murabona yuko nshobora gukora ikintu nkagifinisa mfise imashini zihamagarana zikompletana ku buryo ikintu gihera kuri conception nkagisohora nkagira assemblage nkakiringaniza nkagira finissage ata intervention ivuye hanze kubera gatirano kazi puri hisi cyo gituma navuze ati rero nkarenda ushire mu ngiro umugambi wa imprimerie comme Muyinga huzuye ama ONG machine n'intara zituzengurutse Tanzania hose baraza kubera haba Mwanza nta bihari nk'ibi bintu cyo gituma nabishizemo umutahe munini ndabaye interesse kuko harageze igihe babandanya bampa n'amafaranga menshi barampa yandi mafaranga gushikaho bampa n'amafaranga arenga miliyoni 500 muri banki bivanye n'ukuntu bagiye babona nkora rero n'ubu rero ndashima ko gushika ubura courbe montante ndabona yuko target nari mfise niyo ko mbona shoboye gushira ukuboko kwanje mu gufasha igihugu cyane mu gutanga akazi kuko gushika ubu ndabona ndafise ini 20 y'abakozi babaho kubgaye munsi ivyo biranezera n'ubu rero ndacabandanya nk'ubu ndafise ubundi mugambi wanditse sotegeza mpakashikanya abakozi cyane nk'ubu ndafise ubundi mugambi negeza kugize danditse none ndabagize gise danditse ubu rero gushika dandiza ndafise ubundi mugambi ntimuzoza musanga
oya tuzogusanga he kabasha muzosanga ahandi hantu mwo mugambi kuko uranditse ndipfuza ko muzosanga iwanje hubatse uko ndahipfuza dukorera ahantu hahema turi mu bindi bintu bigira hari imigambi tudashobora gushoka tuvuga kubera umugambi ukiri mwisashi kirazira kuvuga ari indi migambi vraiment mu minsi nzobashiramo ku buryo bavuga ati byagenda gute kuko hari igihe usanga ubwenge umengo buri mwikonje ukabushira mwikonje kuko birabaje gusanga udashobora kugora ubwonko gutera imbere no kubwonko bugora umaze kubugora ugashuha umutwe umaze gushuha umutwe ukabikora kuko burya ikintu uri kuriyumvira mu mutwe utagishize mu ngi kica gihinduka nk'ikirunga ikindi usanga kikunda gusarisha abantu ukabona umuntu yahora mu kizo tanguye kunywa inzoga kubera iki ibintu bibiri mu mutwe byaramubwiye ko ntabi vyekrata abikureyo kugira bishire ku meza abantu bavyapresi kuko nushobora nimba ufise projet iri mu mutwe kuko n'abasazi bagendana ama projet na mayibo zose zigendana ama projet mugabo ufite gusohora projet iri hari mushire hasi hanyuma abantu bayapresi aho rindi hari kibazo abantu benshi hari n'abantu bafise ama projet meza mugabo bagendana mu mutwe bagenda bazengeranye kujya ko abantu benshi bazengerana ama telefone mu mufuko ayo ma telefone ugasanga umujene wari wese ugasanga azengerana ihene niyo nto agendana mu mufuko kuri Android igura amahera make igura 1200 burya abantu bose usanga bagendana ikintu yitwa ihene mu mifuko n'inka rero n'abagendana n'inka zibiri kuko hari abafise ajya ama iPhone usanga inka zibiri ziri ugasanga rero uwo muntu aguma agenda avuga ngo nta kazi afise kandi deje agendana inka zibiri mu mufuko ni mu macipo hari amacipo afise imifuko ku bakobwa rero by'ukuri usanga biteye isoni ugasanga nta umugenda ntashobora kuyibwira ati reki iyi nka ngendana mu mufuko ndanze ndayikubite mu burimi cyangwa ndanyene nguri yigaragara hanyuma ije hariya abure ku telefone imyaka 2 mu mwaka 3 basi akore mu izindi ivyo bintu bikanga akaguma yumva yoguma foto rutungu gusa ashira kuri TikTok umba TikTok ugasanga nivyo bimunezera gusa ari n'ibintu usanga biteye isoni nkuno musa bakugusanga kuri TikTok umusanzu ziya imbuga nizo kudandariza gusanga umukobwa yifotoye ariko aragendesha amasura ukahiga n'ivyo ari byo ukabura je nico gituma je n'imbuga keshi sinkunda kuzira akaziya za TikTok za Facebook keshi ndahurirayo n'ivyo bintu bikaca keshi bingerageza ugasanga umuntu yarungitse ikintu mu gukabura message ni ego kumbure hariho uravuze ko hariho abagendana imigambi mu mitwe ntibashira habona ndetse n'abagendana inka n'impene mu mifuko peut-être ko usanga bafise ubwoba bwo gushira iyo migambi ahabona batinya ko bazohomba batinya babura ingufu zo gushira umugambi ahabona nkuko mwebwe mwashoboye kurengera ubwoba murashiraho EMSI bega n'akaye kajambo babwira niye manuro uba hamwe n'abo bantu batinya gushira imigambi ahabona kubera ubwoba misanzwe ubwoba no mwasi biterambere udashoboye gufata bijya bintu bikuri mu mutwe ujya mugambi wiyumviye upime kandi utatinye ngo buzohomba kuko twavuze ama réussite aha ntibizigura ko tutakoze duhomba bimwe mugabo iyo ukoze niho ubwizeshe kuco bona ati aho byangoriye nabo ubu rero cette fois ndabonye ijya kushasa zosubira kurikora mugabo yigumije mu mutwe ikubana ikirunga kizokudetubiza wenyine kuko hari abantu benshi baza kubirotuva iyo migambi bayishize mu ngiro arabatama ukazusanga rero n'ubwenge bwaramaze kugenda bwo kwiyumvira kuko ingufu no munsi ingufu ntibaziziganya kuko ingufu ufise no munsi sizuzogumana zigenda zirabamorti kujya kwimodoka nayibamorti n'ibindi rero ingufu utazikoresheje hakiri kare keshi usanga bikugira ko ingaruka mu butama nico gituma kesha batama niyo bishitse umutamba atitunganije neza y'umuhaye akazi ntakidakora atari konona kukwiba kubera bavuga ati none sigaranye kabana kumbura abashingira batinya guhomba
guhomba nivyo nyene niko ndavuga ni kuvuga utinye guhomba n'inyungu nta muzohurira urafata ingingo ukinjira hanyuma inyungiri mu bantu inyungu mu bisanzwe iri ahantu hatari abantu benshi muri riske rero hari abantu bake ni nka kurya nzora mu bihe bidasanzwe nk'ibi bintu vy'amakrizi usanga ibihugu bitandukanye birimwo natwebwe niho abantu benshi baterera imbere kuko abantu b'abanyabwoba bakora mu mahoro mugabo abantu b'abarideri bakora mu bihe bidasanzwe uca usanga na ya migambi y'abantu b'abanyabwoba bakora mu mahoro ikihurira kwabo barideri uca usanga iyo krize murayivuyemo babarideri baciye babakire cyane gusuma uca usanga b'abanyabwoba baciye bakina cyane kubera iki baratije gukora mu bihe bidasanzwe mu bisanzwe mu bihe bidasanzwe niho abantu benshi baterera imbere kubera ni kuvuga nk'umwakararo ukorera mu bintu bijanye n'impunzi naho inzara imeze gute naho bakirizi imeze gute abantu barakeneye kwambara impunzi indi gumire kramirasi umva vyanka vyakunda rero biraryoshe yuko mu bihe bidasanzwe umuntu yobandanya akora atavuze ngo ibiki nibi kubera c'est à partir y'ivyo bihe bidasanzwe ivyo bibazo muri ko murahura navyo uca ufasha mu guhangana navyo mugabo umuntu atavize afise acahunga ibibazo mugabo umuntu afise vize ari bo ba entrepreneur bahangana n'ivyo bibazo kugira babikemure ego MC twasanze imuyinga bafise amaservice atandukanye amaservice menshi atandukanye bafise amamashine akora ibitabo akora amakaye asohora amarido akora imvutano akora ibitambaro byo kumeza amashuka n'ibindi ariko rero benshi bashobora kwibaza ati kubera iki iyo company bayitwaye imuyinga peut-être que ari umuvuka ntara Gilbert NTAKARUTIMANA yarafise ihangiro ryo guteza imbere intara ryo guteza imbere igihugu mbega nta ndoto mufise zo gushikana EMSI mu zindi ntara icambere kugira nshire iyi projet ngaha macro nuko bwa mbere hari umugambi w'igihugu wa decentralisation kwegereza service ba mama tuvuge ba mama ko niba na ba mama bake bapfukiye Bujumbura rero byukuri hari ibintu usanga dukunda gufata minene ugasanga umuntu arateye imbere naho yahora ruguru akacagurisha n'inzu akaca genda Bujumbura bishusaga byabacanganiye nibo babusanga bigo barondera ama green card barondera ama green card abana usaba bataye mu Bujumbura byabacanganiye imagine nk'umuntu aba mu giteranye yimutse akarenga ikobero akarenga Muyinga akumva yuko atoha akarenga igitega akumva yuko atoha akarenga ngo mariri ni Bujumbura goba byukuri jewe nuno munsi ndumva Bujumbura ko je ntaragera kuhaba mugabo ndabona abantu Bujumbura ushaka kubona yuko bavivose kabisa ukabona ko babayeho nabi kubera iki ukwipfuza kuko abantu baripfuza gutagata imbere yo gutigita mu bisanzwe ubanza gutigita imbere yo gutagata kubera iyo utwaye ibintu cyane kenshi bigusiga mu imvune n'abantu benshi bimukiye Bujumbura usanga bariko bariyumvira ati none twe duzosubira hariya gute bakaca bavuga ati reka tupambanire hari uzohera prepare abantu benshi bari Bujumbura bimukiye ubuzima bw'abacanganiye n'umuntu atahora adandariza ikintu kuri stade ubona gikubiseko vya bindi badanaza ibintu by'abantu b'iburayi uravuga usanga bose bacitse abakomisiyoneri umva ubuzima bumaze kumukubita Bujumbura cyatanga kubwira urazi rero ngo mwitenga ngo harashushe ngo hameze neza aho rero ashaka nawe ubwo mu ngorane yaguye cyo kituma burya ibintu byo gukopya mu buzima si byiza ni kuvuga hari igihe ushobora gusanga umwe yimutse ari uko amaze kubona source financière ipanze neza we nawe ukaca umwisunga keshi ariko bica bigusiga mu imvune je mu buzima nigeze na kuba nkanaka akadaje mu Giswahili kavuga ngo usiwe kamayi kuvuga urashobora kwifuza kuba nkanaka gasanga ibibazo afise birarenze wowe ukifuza kuba nkawe gasanga kwa diabete kuva mu yandi baje uri kurashaka kuba diabete rero bari ibyo bintu si byiza
niyo mpamvu rero nemeye ndayishira ngaha kugira amaserivise ntanga ashikira bene gihugu bose nabo bamure kuvyiza mpagacira amaparcelle yino kuko nk'ubu Muyinga ntihabuze abantu banyemera nka 50 nk'ubu nimutse mba ndabe expose nabo baca bankurikira mugiyo ngumya baravuga ati nanakaraha kandi naco ndamusumvye cyo gituma mu bizana nibidashoboka abantu bose bavuka ntara bafise imitayi kumakomeye baba bakwiye kubaka intara bavukamo kuko birababaje gusanga ukunda kuja muhira ugiye ku maziko gusa y'abantu bo mu muryango gusanga biteye isoni Nuru nk'umuhinga ndetse yaronse akazi muri EMSI kuva EMSI itanguye n'igiki mwishimira n'akaye kabirya mwahasanze muri EMSI byinshi ndabyishimira yego ndabyishimira kuko bijyanye uronse ahantu kubura icyo kurya cyo kwambara kuko ndibuka ntaratangura gukora hari umuntu nibuka gusa we ngira ntibuka ko yanabimbariye yarambariye ati ntuzuga y'akazi burya ahantu hinjira ubusa nahinjira kimwe haratandukanye vraiment EMSI ndayishimira kuko si ukuvuga ko ariyo yonyine yari ishoboye gutanga akazi ngo ariyo yakampaye ndayishimira urumva icyo cya mbere ndayishimira kabiri yatumye nshobora gushira mu bikorwa ibyo nari narakuye ku ishuri niyo nindi ntambwe nateye kubera EMSI abenshi barakunda gucika intege iyo bashinze imigambi komakomeye ugasanga hariho abantu bariko baza babaca intege mbega Gilbert ntiwashinze EMSI mbega kwishinga canke ndetse n'ubu nta bantu baraza kuguca intege ngo wumve wihebuye wumve ucitse intege mu migambi yawe rero mu bisanzwe ibica intege cyane kenshi biba ari vyinshi cyane mbega n'igihe usanga byahereye mu rugo abantu bakinjira nko ku mudamu wawe ugasanga bakobwa ati ibyo bintu karahomvye mujyana nico gihe ufise n'ubwo ari gucurihe kwe mugabo umudamu yaguteye igitsura projet umusanzu yuja ni wubuhabona ihangiro ni wubulifise ni wubona ushaka gushikana iyo projet ya nimbono kazozo y'umuryango wawe iyo bishitse rero ukaronka umuntu agutera ubwoba aguca intege je burya mu buzima bwanjye sinkunda n'umuntu anca intege unciye intege nja numva ndakwasa simba shaka basi utumuzo nimba ubona ari inzira ndimo utuma unkebura mu rupfase mu guca ukanya nkira byose nca numva nyene takibanza nogu je mu bintu nagiye nkora nagiye nubahuka kandi nkora nizera ko ndizera je mvuga ati ciwe ndashoboye ntabwo ndashobora kumanura ndashoboye ahubwo mbavuga ati ahubwo nkeneye nanje abantu manura mugabo urumva kubaho udepanda ku bandi bantu udepanda ku vyimviro by'abandi bantu nabwo n'ubukoroni mu Burundi yego tubibutse ko turi mu kiganiro bategabira ungura ubwenge aho twishikiye muri EMSI Electro Multi-Services Innovation Company kwa Gilbert NTAKARUTIMANA ni mu ntara ya Muyinga gisagara ca Muyinga neza na neza mu ntara yagutse ya Buhumuza harugaruka rwinshi ruheza amashuri cyane cyane amashuri ya kaminuza rukarera amaboko rukareka kwishingira imirimo naho ruba rufise imigambi mu mutwe kubera bwa bwoba kubera kwizera ko ruzoronka akazi ka leta rukavuga ati reka turindire amapere d'offre reka turindire akazi leta izoduha kandi ubu tubona akazi ka leta atari kenshi Gilbert NTAKARUTIMANA yarashinze EMSI kandi yari yarize ntiyaroreye akazi ka leta gushika ngo yashimye gushinga EMSI kugira atange n'akazi kurundi rwaruka mbega nihe mpanuro muha urwaruka rwita amashure rukarindira akazi ka leta aho kwishingira imirimo mu bisanzwe jewe nahije 2007 2007 niho naheze amashuri hanyuma rero imbafise inzozi zo kwitwa umufonctionnaire cyari ntangura nyine kumva umengo no umufonctionnaire nca ndarondera conformité 10 ndadepoza gushika yaho
ubwa nyuma byampitaniye desamire kandi bukaba ko yari yangoye kuronka kubera narara ndayakorera muri twa dutapi njambo naragiye n'umudiregiteri ico gihe nyine acatubwira ngo leta ngo yaduhaye benshi urumva ngo uzoduhano kandi ico gihe bari batubwiye ati abize abafise diplome yad ni engagé d'office cyane mva ndababaye cyane ndavuga ati rese nzongera cyane rero ndavuga ati reka ntangure muri privé cyane ntangura muri privé 2009 kuko 2010 nkora muri bureau de change narahembwa 80,000 bakamfungurira mugabo jewe naca genda kwifungurira ahantu nyine habaye kugira ndabiko no créer umushahara niko kuca mbandanya rero nca nda créer umushahara ahantu hopfa umushahara mu myaka ibiri nahakoreye narakuye kioske ndaronka ahantu ushobora gushaririza amatelefone hanyuma rero apati y'ivyo byo gushariza amatelefone nkoresheje ubuhinga rudimentaire nkoresha amasharijera ajya mu bibaho ikiganiro nigeze kubitanga ngo sino bigarukamo byaratumye rero nshobora kubaka inzu ya kiyanzi inzu je narongoreyemo karakazu nyine kikizungu nubatse miliyoni 10 umutumba n'ubu karahari ndakagabiye mukuru wanje nagakuye nuko gushakashaka nahembye 80,000 hanyuma rero ikintu novuga ikibazo gikunze kugaragara mu bacene benshi barakunda takaza umwanya mu kurindira umwanya seruki na pandota persona anatandarota ni adaje nakuye kuri etesi kubera ibintu twakunda kwandika ku mataburo twarabihuriro by'amadaje menshi duseruka twishwe ugasanga ari byinshi turabizi ukacusaga hari utuntu tugiye tumufasha mu buzima rero by'ukuri narashoboye guca rero mbaho ko nshaka rero abajene by'ukuri ico no bahanura nibarekane no kwiyumvira ngo bafise abatonto ngo barafise abaki je nico nibuka papa niga ayo mashure yose gushika kuri humanite higeze aza kw'ishure muri seconde ntigeze aza nikumbwira umuvyeyi yambwira tumwe umuvyeyi asa n'uwundi batumye kinda abavyeyi uzokuyaranja ubane neza n'abantu umuvyeyi uzomurondera yuwe ndibuka mperaheza n'ishuri nora diplome yampaye 70,000 nabironderamo aka costume ibindi byo muvyeyi yavuze ati niwe wabayeho utarundi muvyeyi hanze byakura byo biragusha burya ayo niyo mahera nakuye mu muryango niyo financement naronse ndabona neza uko papa tawundi mutahazo kiretse umutahe ukunyigisha niko guca mvuga ati reka nanje nige kwibako mfate yuko ata financement nimwe fise kuko financement umva ndinze mburira ku muvyeyi atampaye na desami akamasebutani kandi azi n'itike yo kugenda igitega ko igitega ariko navuga ati sugwa aho acishije ubwenge cyane ndavuga ati reka nanje nigukuntu nshobora kumwereka papa yuko nizi ishure nshaka kubera we yashaka digubugana mugaje mvuga ati jewe niga ibintu bindi mu maraso jewe narumva umengo ntangabira n'ofisi yo kwakira ikibi kuko umuganga udafise insano papa n'umutumbera papa yashaka niga ikiganga mugaje numva frema jewe mengo kweli kwakira ibibazo je navyo noshobora je navuze ati je nishagira gucapa ingura isi ivyo bintu numva nyine muri mind yanje mu bwana bwanje hose naguma numva no byohura nyine ahantu hose mba numva no kora ibintu gusa binezereza abantu aho ndi muri ville ngira uruhara kugira hase neza ivyo bintu byo byari muzozi zanje ego nuru nk'uwahawe akazi na EMSI akaba ari n'umuhinga reka twumve nawe impanuro ha urundi rwaruka rurorera akazi ka leta aho kwishingira imirimo njyewe ikintu novuga kugwaruka umwanya ugiye ntugaruka naje ubwanje narabaye igishomeri naramaze umwanya munini nicaye muhira kubera naramaze imyaka 3
nicaye nawe uri mu batakaje umwanya barore ego vraiment n'ubu nyine ndavuga nti narataye umwanya kuko hari iyo ufise mu mutwe basi ufise kwiyumvira uragera ahantu ukibaza none bino bintu amaherezo nayahe muri iyo myaka 3 rero misi yose burya naravyumvira ndarindiriye none urindiriye iki ico urindiriye nawe ntacuzi burya hageze igihe imbere yuko nkora muri EMSI naradandaje yego ninjira muri EMSI burya je nadandazaga mu isoko naricaye ndavuga nti nubwo ndiko ndabitinya birasaba yuko nkora ikintu canje burya naratoye amafaranga nari nakoze ikiraka ndaronka amafaranga ndavuga ntayonja kandi sinanaranguriye navuze nshaka basi nungura ubwenge burya naragiye mu Buganda jewe ego nuguruke ndabi ngene abandi bantu babayeho ndavuga ati muri Tanzania ndahazi reka nje mu Buganda burya ndagenda mu Buganda ndarangura ibintu vya mbere nazanye nabikuye mu Buganda ndavuga ati se kubera byinshi mu Burundi biba bihari kanjana ibintu badafise nucuronka abakiriya kuri narabizanye Imana yaramfashije byaranakunzwe biragurwa burya cyankomereza ndabandanya ndadandaza cyandonka akazi muri EMSI so kuvuga ngo naciye ndabiheba umutonyi wanje yarahejeje niyumvira ko nawe yo kwicara karindira nawe bitazoza nkanje ndamubwira ntumviza rero mukobwa jahajya narindi dandaza wowe kubera ko yarahejeje imanite ndamubwira ati uzi n'ibindi jya kwiga sinzokurihira uzirihira rwose nzoguhemba wewe nyene yamwe no guhemba yajane hariya kwishuri yaca yigaswara adandaza kandi Imana yaramfashije araheza kandi nawe umwe kurindirira hahandi nyene burya nawe byarangiye aronse ubunye nawe yaragiye uretse uko yagiye atawundi dufise tuhashira bica birangira tubihevye mugabo sinovuga ngo tugume turindiriye ahubwo rondera ikintu basurindirirako nta kintu kiryoshe nko kurya amahera wakoreye atari amahera wasabye kuko iyo rero amahera wasabye harabamwe n'agasuzuguro umuntu arayaguha ugaca umenga ni deni umufitiye ejo ukumva umenga hari ibindi bintu ariko arakuzana umenga ariko arakwishyuza bya bindi yaguhaye niyo mpamvu je novuga dukriye basi nibwo koba gato mugabo winjize omo n'ibihumbi na 5 ku kwezi kuko uribaza kumara ukwezi cyane ibihumbi 10 winjije uvuga ati basi bino nivyo nakoreye apana mwe wasabirira iki ayo wakoreye hari umuntu amara ukwezi kuko naje byarambaye njyayo bangabiye cyane basi ntagize chance ngo ndonke ikiraka atarayo nakoreye ukwezi kugahera ukundi kugatangura tanijana winjije vraiment si byiza turondere basi ukreye nakara hari ibintu utuntu twinshi umuntu yakora urashaka kubutazi kudandaza urashaka kuvuga ati vyose mu mutahe mwinshi basi ureke bijya birenze hari umuntu wumva kubwira ati je naradandaje isambusa kandi byo sinzozivuga nabi tizarangaburiye ziranyambika ugasanga n'umukozi wa murondeye uranamuhemba niyo mpamvu reje novuga ati tugerageze kwiyumvira ntuvuge ngo ko nari uno munsi nkaba nambaye ngo birahagije oya ibaze no musi wakoze iki nivyo novuga Honde yaho nuri yatubwiye ico yishimira muri EMSI kandi koko arabyishimira kuko EMSI yaramuhaye akazi bega nk'uwashinze EMSI agatanga akazi kugwaruka rwinshi rushika kuri 200 uriko yaterera mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'imiryango uriko ushira mu ngiro ibikorwa bizotuma dushika kuri yambona kazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere bega namwe kuva EMSI itanguye gushika no munsi nigiki mwishimira mvuga ati jewe kuba narashize ubwoba kuba narashinze iki kintu ndabona koko nishimira iki kintu ndabona koko fise imbono shaka gushikako ndafise muri 5 image shaka kubonamo imbono yanje neje musanzwe ikintu kinjohera nuko gushika no munsi hari nyuma y'abantu bariko barashira mu ngire imbono kazoza igihugu kuko niko ndaraba kuko keshi nguma ngenda nkompara ivyo nkora
nkompara n'ivy'abandi naho twofatira ku isuku ni Muyinga vyo kugora gusanga umuntu akore ahantu hasukuye nkaha vyo kugora naho uca ngaho ugaca mwayo mabanki yose ugatembera je nibaza ko vyo kugora gutora ibi vyose mba ndiko ndashira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu kubera mvuga ati nshaka kuvuga yuko uri umusirimu mu gihe ukorera ahantu hacafuye kuko umusirimu si umuntu afise ibifaranga vyinshi umusirimu ujya muntu ashobora kwitunganya muri duka afise akagaragara nk'umusirimu ni kuvuga bajya abantu twita abasirimu abakire burya si uko baba bafise chiffre d'affaires iremereye oya arabati bagwayinda bafise amafaranga menshi mugabo badashikwa ku rutonde rw'abakire kubera ukwifata nabi jewe by'ukuri iyi video yaje ahubwo isanzwe indi mu maraso ahubwo mvuga ati jewe shaka ahubwo ntazogere nzowe nagize iki namaze kwijya avance ahubwo jewe basange niba uri nka 2035 jewe nibereyeyo ahubwo no gutuntu umenga baba bashitse mu Burundi bwifasha ngiye by'ukuri ndashaka kuba ahantu mu bintu byose mba ndiko ndakora mbashaka n'imiburimbi citegerezo ndakunda ibintu nkora abantu bose baje bakaca bafotora yego bakavuga ati yo ndahifotoreza ahantu kuko ndagenda ngwanya ibintu byo kuga je nahomba nakoze mvuga ati je bijye ibintu byo kugenda gufata postere ku hoteli y'umuntu navuga ati no kujeho ntokora akamuhira nanje ndahingure kujya nyine nanje ahubwo abantu batuma baza baraza muhira avuga ati twoyifotoreza niho uba wakoze umuti mu kurangiza mbega n'akayi kajambo mwumva mwogenda mudashikirije cyane mu guha adresse abantu bariko baradukurikirana abakunzi b'ibiganiro by'imbonesha kuri n'isamirizi Agaseke mu bisanzwe ikintu nobwira abarundi muri rusange na cyane izi nta zose zinyegereye icyambere boza kutugendera kuko hari ibyo twavuze ku by'ukuri bica bigaragara nk'ububeshi mugabo bahishikiye boza bakavuga ati bwa bundi umuntu arakeneye appui moral canke finance kuko by'ukuri uri kuraraba uwo mugambi aho ugeze si umugambi ukiri uw'iwanje wacitse uw'igihugu ushima yuko wakoze umugambi haragira igihe ukurengera ugacika ugiye kuko gushika musisi nibaza yuko uno munsi nigumuye nkavuga ati umunsi sinkora nibaza yuko boca bashira mu gasho kubera iki maze kubona ibintu dufasha bene gihugu ndamaze kubona neza yuko umugambi utakiri uwanje ari uwa bene gihugu uw'igihugu naco gituma mvuga ati jewe ico nsaba nuko inzego z'igihugu zishobora kukingira zikumva yuko atari umugambi wa Gilbert ari umugambi w'igihugu uri kuraha abana b'igihugu akazi urariha amakori n'amatagisi kuvuga nimba natoye credit muri banki irya nyungu ntanga ku banki ihemba abakozi irariha amakori n'ibiki ndariha amakori yose ategekanijwe n'igihugu by'ukuri uko bigenda kose soutien morale na finance no kutuba hafi situ je ndakunda abantu bamba hafi cyane bakampa amakuru y'ukuntu ushobora kugera kure cyane bakantera intege ibyo ndabikunda kuruta kumpa n'amahera kuko amahera y'umuntu acibwa ingaramiye ayikura kuko ibikorwa kenshi nivyo bizana amafaranga yego murakoze abariko badukurikirana aho badusanga muri EMSI Muyinga barashobora kubaza ati mbega hatumbereye hehe mushobora kuduha adresse kugira ngo n'abatahazi bifuza kuhatemberera bazohashike EMSI itumbereye ngaha kuri 09 novuga yuko kuri barabara bija ku hoteli yitwa La Casa niyo novuga yuko ari hoteli moderne ngaha Muyinga mu cyungarayo y'ikigo bitwa foyer foyer ni ikigo gikomeye kizo cyane gishikoye na ishami rikomeye mu gihugu gitwa Nabel rero haroroshe cyane ukivuga muri EMSI biroroshe telefone WhatsApp niyo dukunda gukoresha ni 79 842 414
barashobora kuza hanyuma bakamura ku vyiza vya EMSI Burundi. Ego kumbure na Nuru arafise akajambo yumva atogenda adashikirije akanyanirwanya. Ikintu novuga nuko nobwira abatumviriza ko EMSI irahari. EMSI irahari ku bwanyu. Murahawe ikaze. Ego muze mwamure ku vyiza vya EMSI. Ego kashimire abatumire bacu twagendeye uno munsi bashoboye kwitaba ubutumire bwacu kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Turabashimiye cyane. Namwe murakoze cyane. Muzogaruke iteka. Nitwongera kubakenera muzotwitaba. Nta kibazo. Namwe turabashimiye cyane twibaza ko nitwongera kubakenera cyane mudusangize ubuhinga bwanyu tuzere ko muzotwitaba. Murakoze cyane. Shimire namwe mwese mwako muradukurikirana mudasiba gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Iganiro bategabiri wungura ubwenge cuno munsi kigarukiye ngaha naho utaha.